Kugira umurimyi arime yimbure bisaba ko aba yateye imbuto irobanuye. Iyo mbuto kugira iboneke haba hakozwe ubushakashatsi buhanitse. Abashakashatsi bo mu kigo cegukira leta Izabu barabukora ku biterwa bitandukanye no ku bitungwa. Imboneshakure yacu yaragendeye ibigo vya Izabu vy'i Bujumbura, i Bukemba, i Mahwa n'Igisozi, aho twasanze bakoresha ubuhinga buhanitse kugira haboneke imbuto z'ibanze zitagira agatosi n'ibitungwa vya kijambere. Tukaba tubahaye ikaze kugira mwikurikiranire ingene ubwo buhinga bukorwa. Tuza gushimikira ku giterwa c'ibiraya, ibiharage, ivoka n'ubworozi, inka, intama, ingurube. Cane nkorera ku vyamwa no ku mboga. Vyamwa dukorera ku mavoka cane, tugakorera ku myembe, tugakorera ku micungwe, tugakorera no ku mapera. Ubushakashatsi ku giterwa c'ibiraya buhera mu kurondera ubwoko bw'imbuto bufatiye ku byo abenegihugu bakeneye, kuko ubushakashatsi bukora bufatiye ku kintu gikenewe. Rero ku giterwa c'ikiraya nk'ubu turagira ubushakashatsi tukarondera imbuto nshasha mu gufata ibiterwa bibiri ukabirongoranya kugira ngo bizovyare igiterwa ubundi bwoko bushasha. Ico ni kimwe. Hama dufatiye kw'ico hariho ibyo tumaze gukora muri Izabu, turamaze kuronka nk'ubwoko butatu bw'ibiraya buvuye mu bwo bushakashatsi bwimbuka burimwa mu biyaya. Mu biyaya no kuvuga, tuvuze mu biyaya tuba tuvuze ahantu hashushe, aho igiterwa c'ikiraya kera mu minsi iheze kitavugwa. Harabonetse ubushakashatsi butuma dushobora kuronka ukuntu tugwiza imbuto ku bundi buhinga mu byo bita amasere. Amasere mu Kirundi, amasere ni ibibandandimiro. Aho turagwirizayo imbuto z'ibiraya kugira ngo dushobore kuronka imbuto z'ibanze zikwiye, tuzoshikire za mbuto twita amasertifie ku rugero rukwiye. Ivyo bibandandimiro navyo bikaba biri ubwoko butatu. Hariho ibibandandimiro twara turimiramwo kera tukabizamwo ibiraya, aho twarakoresha uburyo busanzwe, umusenyi, ivu, umwavu, tukavanga n'ibindi, ariko vyatwara uburyo buke. None ubuho tuja twimukira ku bundi buhinga bwo kugwiza imbuto z'ibiraya mu bibandandimiro vya kijambere biteye imbere, ico twise mu Gifaransa serre hydroponique. Ni ukuvuga muri iyo serre hydroponique hakoramwo ivyunyunyu bisanzwe bimeze nk'amazi, ivyunyunyu bimeze nk'amazi. Co kimwe n'ubundi bwoko bw'amasere n'ubundi bwoko bw'ibibandandimiro twita aeroponi, aho turimira ibiraya mu kirere bidakojeje imizi mw'ivu. Nk'uko igihugu cahaye intumbero ico kigo, Izabu ikora ubushakashatsi kubwo bworozi canke ku burimyi hanini. Bakora ku biterwa bitandukanye, arivyo biterwa mbumbarugo, harimwo nk'ibiharage, imyumbati, umuceri, ibigori n'ibindi. Hakabaho no ku biterwa njabukamazi, hariho hanini ikawa canke icayi, hariho n'ibikunze kuvugwa nka bishasha nk'ico twokwita macadamia, na rimwe hari bimaze gukorwa ku mavoka. Hama nko ku bindi biterwa bidakunze kuba bimenyerewe, hariho nk'ivyo bita shia, turiko turagerageza ko muri uno mwanya. Mugabo ampande y'ivyo hariho n'ibindi tuza turakorera ko bivanye nuko aba ari bishasha mu Burundi, canke nko mu gihe haba hariho nk'ibikorwa tubona ko vyoba bijanye n'akarere bikenewe ko twobikorerako. Hariho usanga nk'amasaka tuza kuyakora kugira dushobore gufasha kuraba yoshobora kuvamo nk'inzoga, ivyo tukunze kubikora na Brarudi. Hariho n'igiterwa bita orge,
turiko turakora na Bralirwa kubera Badaheshi isanzwe ikora mu gukora inzoga. Hariho no ku bindi biterwa nk'ibitoke dusanzwe tuzi ko gifite akamaro kanini mu Burundi. Mugore na hampande y'ibyo biterwa mbumbarugo na njabukamazi hariho n'ibindi biterwa tudakunze kuba tumenyereye ko cyane, aribyo tukunze kuvuga ko bigenda biri amashamba, ibyo bakunze kwita les arbres agroforesterie. Navyo ne araho tubikorera ko bivanye n'ibyo tubiko turakora ku aribyo nko gukingira ibidukikije, ibyo tuza gutera nko ku mikobeko cyangwa kuza gufasha ahantu haba hakeneye ku biti dusubira tukabitera. Nari narigiye bishwa asanga turabikorera ko cyangwa nko mu gihe tuba dukeneye nk'ibiti dutera hamwe n'ibiterwa mbumbarugo, aribyo bakunze kwita agroforesterie cyangwa ibyo gutera mu makawa, haraho naho nyine tubikore usanga twabikoreye ko. Muri rusangi ku burimyi ni nk'ibyo, hama gwe ku bworozi hariho ibikoko dusanzwe dutunze, inka, ingurube, intama, impene, hama tukagenda kandi turaba n'ingene ivyo bikoko dushobora kubigaburira. Haraho usanga tutegerezwa no gukora ku vyatsi ibikoko bifungura, cyane cyane ibyatsi by'ibinyantete by'ibitungwa, navyo turabikorera ko aho ugiye kuraba mu byo dusanzwe dufise aho dukorera usanga harimo ibyo bita ibinyantete cyangwa ibinyamikerera, bisanzwe n'ibyo bishobora gufasha mu bworozi. Ibikorwa rero izabikora ibikorera ahagutse, igakoresha ibikoresho byinshi kandi bitandukanye, ndetse n'abashakashatsi nabo bakaba barabinonosoye ku buryo batanga ibidafise akanenge. Iyi laboratoire isanzwe igizwe n'ivyumba bitatu naho mu n'inzu ari nininya, iragabuyemwo kubiri. Iki cumba ca mbere rero duhagazemwo ni cumba twogerezamwo ibintu, niho dutangurira milieu d'occulture, muraza kuyibona imbere ngena tuyitegura mu cumba kigira kabiri, ngena tuyitegura. Aha anye murabona ama materiel amamwe dufise, nk'iyi ni bemari shasha, mugabo iyi bemari ntiturayikoresha n'ishasha. Produit ziri importe babikura bazimta hanze, hariho mezo iziprepara usanga zera nyene, usanga ari yankuru. Aha rero nayimejeje kubabwira ni twikwiye ngana nahejeje kwipima pH, duca tuyijana muri bemari canke kuri cuisiniere, tukaca tuyomogeneiza. Tuhejeje kuyomogeneiza duca tuyibuganiza mwaka gacupa mubona, tukagira ama mililitiro 60, hanyuma tugaca tubisteriliza muri autoclave mwabona yariko irabisteriliza. Nigeze kubabwira nti murabona ko ari amazi, mugabo yamiriye kwitire yacu ntituzoyitera biri mu mazi. Ngiyi nkiyo twamaze guheza, twahejeje kusteriliza ya produit yagari, nabona ituma irisi yacu twipfuza imbere ku unye. Murabona ko y'amazi ubunye yamiriye kwitire yacu yabaye solidifié, ifatanye dushobora gutereramwo igitego. Hanyuma nababwiye yuko duca tuyimaza iminsi 3 kugira ngo bayiteremo, kugira ngo turabe ko ata ma contamination arimo. Hanyuma iki cumba mwabonye aho riho dutegurira iyi milieu d'occulture yacu. Ubu rero duca tugenda muri icumba kigira 3, nocita ngo ni nka salle ya operation. Iyo salle muraboza kubona abantu bariko barakora, bariko baramanipira bakora, kirazira kuyivugiramo. Bya biterwa byacu biri sensible, izi mpemu zacu duhema si nziza cyane, twaba tubihemeramo. Murabona ko bambaye amaga bakambara n'amamaske. Aha iyi ni ya poudre de chef, mwabonye paragafu. Iyi ni ya balance nabereka dutegurira ko unye nkeneye gutegura amaritiro 10, kandi iminsi yose dukoresha eau distillée, nca nkoresha amagarama 48. Hanyuma
igiterwa naco nyene kirakoneye isukari kugira ngo naco nyene kigire ingufu. Amaproduit dukoresha ava hanze nko kuri marché heruka vyarimwo mugabo ntivyashoboye kuboneka. Ubu rero nk'ubu nitwaheza agastoke dufise gato cane, nk'ubu nitwagaheza itaraboneka duca duhagaze gare ko ari umutima w'igihugu ubu uhagaze ku biraya, kugwiza ibiraya. Ibiraya bihera ngaha niwo mutima w'ibiraya uri ngaha anye. Aha anye dukora an equipe, hariho equipe ijejwe kuzigwiza izo mbuto, hariho equipe ijejwe kuza homogeneza ya milieu de culture, bakoza ama materiel bakoresha kubera ngaha anye ibintu byose tukorerana ikintu c'isuku. No kuvuga rero umwe wese turakeneraniye, habuzemo ikintu na kimwe uca usanga akazi kacu gahagaze. Ya milieu de culture yanje mpejeje kuyipima nca ndayivaganiriza kuri kajya kamashini kajya anye na kagitateur magnétique, hanyuma mpejeje napimye amaritiro yanje nkeneye nkaca mpima ubukari bwa yasi yacu dukeneye muri laboratoire, nkaca mpima pH yayo, naberetse pH metre nca nkoresha kugira ngo ndabe yasi yanje ko itunganye neza. Ndayihejeje rero nkaca ntwara nkashira ya equipe ijejwe kuhomogeneza, ndahejeje kuvanganika neza. Sare kugira kane ariyo ibiterwa byacu bikuriraho, nabonye ko itandukanye n'izindi sare twaciyemo. Murumva genikanye, murabona ko irimo amaclimatiseur, no kuvuga ibi biterwa byacu bikeneye gukurira ahantu hari ubushuhe bungana n'amadogre 18, tukarenza 18 agashika kuri 20, no kuvuga yuko bitaba biri mu makondisyon meza. Hanyuma murabona gena aya matube biri ekere, nababwiye ko biri nka kuveze, bitegerezwa kuguma ku matara. Ingorane rero dufite niyahe, ubu unye turafise ingorane y'ibitoro. Nk'ubu turafise ama group mugara amatara acize, ugasanga nta bitoro dufise. Utu dutegwa twacu ho kuduga uzibona twaryamye twajondanye. Aho rero kabara gahombo kanini kubera ntibiriko birakura bica bidupfana. Twasaba rero yuko bishobotse ibitoro tugumana ibitoro ngaha tukaja groupe zacu zikaguma zuzuye. Ukora igikorwa cyo kugwiza imbuto z'ibanze. Izo mbuto z'ibanze nazo tuzigwiriza mu bibanda bimera. Bwa mbere hari ubwo dutera mu ivu ricanze n'umusenyi, ricanze n'ikizuku canke amase y'inka. Ibyo buri tugimba aho tugeze hose turagenda mu ishamba ahantu hoba hatigeze harimwa ibiraya, kandi tukaraba ahantu ishamba iryo vuryo baginjiye, tugaca nanone tugimba tukarizana, hama tugaca dufata n'umusenyi tukongera iryo vuryo mu ishamba ni ku rugero rwa 50%, umusenyi nawo ni urugero rwa 25%, ibizuku naho nyene ni 25%, canke tutakoresheje ibizuku turakoresha amase y'inka. Mu bisanzwe mu nshamake dufise inkorofani 4 z'ivu ryo mu ishamba tuba twatoye twashimye, tuca dushiramo inkorofani 2 z'umusenyi, tukongera tugashiramo inkorofani 2 z'ibizuku canke amase y'inka inkorofani 2. Hama rero ibyo byose tuca tubicanga, tugaca tuzana tugateka ngaha. Mwabonye hariya ko batera mu gifaransa ngo ni milieu de culture, natwe turuca tuvuga ko twogira tuba turiko durondera ivyunyunyu kugira ngo nitwagira gucutsa kakageme kavuye hariya muri laboratoire tugomba kuzana mu bibandaniye duteramo. Aha rero ducanira amasaha 8 rekwarura, tugaca dushira hariya muri turiya tuzu tw'ububiko kugira turindire ko vyunyunyu byacu bihora, kugira ngo turonke ibyo duteramo twatugeme. Aho rero bimaze guhora tugomba gutera utwo tugemwe, turafumbira inkorofani tukoresha amagarama 350 ya fomi, no kuvuga abarimbura n'abagara. Hama turongeramwo kandi n'ishwagara kugira ngo turabe ko
twogabanya ubukarihe bw'isi. Naho tuca dukoresha ishwagara ringana n'amagarama 80 ku nkorofani. Iyo rero ubu buhinga rero aho tumaze kugera iyo umva twamaze guteka turarura birahora hama turafumbira tuba turose ivyunyunyu duteramwo kakagemwe. Niho rero haheze hakavuka ubundi buhinga aho dutera mu musenyi. Uwo musenyi atana kimwe urimwo mugabo uronze na jike hama tugaheza ico giterwa kikazogaburirwa n'ibindi vyunyunyu bita nitrate de potassium, nitrate de calcium, sulfate de magnesium, monophosphate de potassium na microsoib. Kivuye muri laboratoire ngomba turiko turakorera aho kuri ubwo buhinga bw'ibiraya vyamira mu kirere. Turafise ingene dutangura bakabiduha tukabirumura. Babona uri kuramenyereza umwana yacutse urahenda turabirumura bikamara imisi 2 birumuye ngaho onye biri kuri table bideze bien desinfect. Twayiteguye neza aho hantu haba twahakingiye neza kugira tuzogume turonka za mbuto z'akanovera. Ico dukora cyose tuguma twisunga ko twokwirinda ingorane tuzoronka isomasi do bonne qualité. Tuba dukeneye quantité suffisante et de qualité. Turugurura bikamara imisi 2 umunsi ugira gatatu tugaca tuza kubitera mu musenyi bwa mbere. Uti none kubera iki uwo musenyi muyumvira iki kubereka ko gutera mu musenyi. Mu musenyi tuba twawuronze dukoresheje jike, ariko tugasubira tukawurensa tukaronga n'amazi bijya byo kuronga urongorora kugira ubukare bw'iyo jike buhere ntibuzoze guturira kakageme kacu. Tera mu gatuyo mugaha ku gatuyo kubera kaba akagemwe murana ko ari gatoyi turagira arurema turazingira inyuma yako gagemwe. Ako kageme turakabohera hepfo y'amababi mugaho tugasiga imizi yamize kaguma yirebanga. Tumaze gutera kuri iyo kuragantu kubaze nka gatanu haba hari moteri jejwe kuduza bya byunyunyu irungika ku mizi yacagiterwa su forme nka kujya ku gipfungu. La plante yahaswa igacikura iduga imerewe neza. Ku murango tubigaburira iminota 15 bikongera bigabuka iminota 15. Mwijoro naho uhera 12 z'umugoroba gushika buce ni minota 15 yo gukora bikaruhuka iminota 45. Ibyo rero ni automatique. Dufate kwa kanyuma birashora ahubwo mbere biranashora gusumba ibiri mu ivu. Kukiraya kimwe duteye mu ivu canke duteye mu kibanda ndimiro ca kera kume tubigira kera kuko navyo nti twabitaye mu Kirundi bavuga ngo nta butagatarotaro byose ugumubikora. Kukiraya kimwe kubwo buryo bwa kera hava ko ibiraya 5, ariko kubwo buryo bushasha ikiraya kimwe uteye umuvyaro umwe ko dutera imivyaro harava ko ibiraya biri hagati ya 50 n'ijana. Murumva ku kiraya kimwe hava ko 5 ahandi ugashobora gukura ko hagati ya 50 gushika ku ijana. Murumva yuko umwimbo w'ibiraya vy'imbuto uca wiyongera ku rugero rushimishije. Ako kanyuma ndabahaye ntibirashika mu bene gihugu kuko ni kakani nababwira ko kurimira mu kirere cyo bita aeroponi, ariko hydroponi kugwiza imbuto z'ibiraya dukoresheje ubuhinga bwa hydroponi umwe bwo kurima naho nudakoresheje ivu mu gugakoresha umusenyi gusa. Mbere mwana ashaka umusenyi waronze kuko mu nyuma ushiramwo ivyunyunyu bimeze nk'amazi. Ubwo buhinga buramaze gushikira abantu benshi ubu unya abagwiza mbuto baba bikorera utwabo. Turafise amasere, turafise ibibanda ndimiro mu bagwiza mbuto birenga canke vyababa hafi 10. Ntidukora twenyene ngaha twiyugaranye mu gihugu. Turi mu marezo atandukanye yo muri Afrika. Aho notanga akarorero nka Pabra, no kuvuga ni ihuriro ry'abashakashatsi bo muri Afrika. Abo rero turahanahana ubuhinga, ubumenyi. Rero nico twita germoplasme turanayihanahana. Hanyuma n'ivyigwa bimwe ugasanga ni ivyigwa biraba akarere.
hano baha akarorero nk'ikigwa two turakora ubu novuga nti muri Afrika yose ibigo by'ubushakashatsi turahana novuga nti ubwoko bw'ibiharage dufise bukundwa cyane mu bihugu byacu hanyuma tubishira hamwe no kuvuga Burundi nk'ubu twace turonka ubwoko bw'ibiharage bwavuye mu bihugu nkiraga byose byo muri Afrika turahana tugaca tubugerageza ubwakunze hano mu gihugu bugateba bukemezwa n'amategeko hanyuma urumva yuko bizoca bigira akarusho no kuvuga nk'ubwoko bwabukundwa nko muri Zimbabwe no kuvuga ko tuzoba dufise akarusho yuko nako dushobora ku exporta tukasohora izo biharage hanze ko bafise isoko kandi na za Zimbabwe nawo ibindi bihugu navyo bifise access kuntuze ku isoko yo hanze muri Europe no kuvuga yuko natwe dushobora gutuma dutangura gusohora biharage hanze turakenguruka cyane uravye ingene muri no misi ubwaje no mu bihe byahera ingene abene gihugu ariko baritabira kwitaba uburimyi naho nyene hakiraho bikimera nk'ibigorana ubwo yiri kuratembera cyangwa ugendagenda mu misozi ntubona ko bumvise akamo batewe n'abadukurira kugira bahe agaciro uburimyi hama nkuko namwe musanze mubizi ubwigoro bwama bwakoze kugira abarimyi bashoboye kuronka canke abene gihugu bashoboye kuronka ibyo baba bakeneye byankenegwa hari cyo gituma niyizabu ihari kugira ashoboye gukora icyo n'umutaga ibyo abarimyi bakeneye bashobore kubashikira ku rugero tugeze ko uno munsi turabona ko abarimyi babaye benshi barabaye benshi mugabo haracyariho sinovuga kari nk'agahaze mugabo ugiye kuraba umwanya basabira nk'imbuto haraho usanga zitashobotse kuboneka zikwiye biva no kubera ari benshi aricyo gituma muri uwo mwanya duhamagarirwa kuzigwiza zigwire zibe nyinshi kugira uwusabye wese ashobore kuzironka kuvuga rero ko twishima ko bibashikira turishima nyine ko bibashikira kuko ivyo bibonekera umuntu uze mu byo dufungura minsi yose ahatanga ziza zivuye hanze y'igihugu ugiye kuraba ku biterwa bitandukanye usanga byose ari byarimiwe ngaha kandi byamaze kurimirwa ngaha tusanze tuzi imbuto zishobora kuba ziva hanze izo ziva hanze nazo hanini ku bigori bimwe by'ibivyagwa navyo ne ugiye kuraho tugiye turabikorerako muguravye mu byo dusanze dufungura minsi yose urabona ko nka byose biva mu Burundi hamare nkayizabu akaba ari kigo kijejwe kubikora ivyo bisigura ko ibyo dukora bishikira abene gihugu mugabo ugiye kuraba ukuntu abene gihugu bagwiriye urabona ko bimwe mu gifaransa akunze kuvuga ati la demande ubu irasumba l'offre ihari aricyo gituma mu byo natwe duhamagariwe muri uno mwanya ari kugwiza umwimbu w'imbuto kugira abene gihugu ariko barashira amahera yabo mu burimyi nabashobore gushikirwa kandi bagashobora kurima imbuto zimbuka hama umwimbu gashobora kuduga ku rugero nabo babashizemo amahera canke babashatse ko bashobora kuza mu burimyi aha turi ni muri sitasiyo y'Ibukemba ahasanzwe hagwirizwa imbuto z'ibigori zimwe bita ibivyagwa rero uyu murima mubona ngaha ni umurima urimwo abavyeyi za mbuto zirobane za mbuto z'ibivyagwa mu mva zivugwa are kigo yizabo guhera mu 2002 niho catangura cyayisanzwe kibikora mugabo kubigwiza kuri uruge ntivyakorwa kare niho caronse uburyo bwo kugira ngo izo mbuto zishobora kuboneka rero twaratanguye mu 2002 dutangura ibigori bikeye cyane zari nk'intete nka 200 kira muvye wese yarafise nk'intete nka 200 ariko twaragerageza n'ubuhinga dukoresha urabona dukoresha envelope turazigwiza gushikana ho kurugero tugera huko tushobora gutangura umugambi wuko
izo hybride zitangura kuboneka. Rero uyu mwaka twaratanguye. Izi mubona rero uyu murima urimo abavyeyi babiri. Umuvyeyi wa mbere n'uyu murima mubona, uwa kabiri ari hirya. Muga mu kubitera tubitandukanya kugira ngo ntihabe ikimwe kirongora ikindi. Izi mbuto rero tuzokwimbura ngaha zaziterwa tatugenda tukazitera mu murima. Izabo iki cikorana igiki zitangura kurondera ikivyaga kigizwe n'abavyeyi babiri. Nukuva dufata umuvyeyi umwe uyu mubona tukamurongoranya n'undi muvyeyi wa hariya umva twaturonka ikivyaga kigizwe n'abavyeyi babiri. Hari byo bita mu Gifaransa hybride simple. Iyo hybride simple turose igizwe n'abavyeyi babiri tatuyihereza abagwiza mbuto. Tukaca tubahana n'umuvyeyi wa gatatu. Nabo kashaba bimbura ikivyaga kigizwe n'abavyeyi batatu. Iyo rero iyo hybride bayita hybride tuwavo bashaba yihereza bene igihugu ni ubona barima nkuko batanga pana. Kubera ko intuze kivyaga hybride igizwe n'abavyeyi babiri igoye kuronka. Nico gituma yiza bari tangura gukora kugira ngo abagwiza mbuto boroherwe. Ubwa mbere hoho kuri hegitari usanga wimbura ibiro 500. Cha wibaza. Ibiro 500 wimbura nta mugwiza mbuto yoshobora kubikora kaka bisaba ubuhinga. Urabona ko ari ubwo rusanga bufise amayipima mato. Nuvuga n'umwimbo ntuba mwinshi cyane. Iyo ubiyongoranye rero umenya yuko imbuto zikura kuri akagori gatoya. Niyo numare kuri hegitari usanga wimbura ibiro 500. Rero izo rero atangiye kubikora twatangiye kubikora muri irice. Turafisa hegitari zishika 4 twateye. Urizera yuko dushaka kwimbura nk'itoni n'inusu irenga. Muri iyo toni n'inusu urashaka gutera kuri hegitari zirenga 150. Urumva yuko nubwo ubona zigoye kuronka umugambi twatanguye ari mwiza cyane. Aha dutera ibigore n'ibigabo nubwo abavyeyi bari hariya hari umuvyeyi hari abavyeyi babiri. Abavyeyi babiri turabimishanya hagati yabo. Tere bigenda gute rero? Turatera nkuko mubibona 30 hatwate 30 y'ibigore ni 20 y'ibigabo. Hageze aho bizana imbuto ngabo ibigore tatuzikura tugira ibintu mu Gifaransa emasculation. No kuvuga turakura ku misage y'ivyo bigore kugira ngo birongogwe n'umugabo twe twipfuza. Ari nkuko mubibona. Nkuko muranga murabona yuko ibigore byose nta mbuto ngabo bifise byose twarazikuyeko. Misage yose twarayikuyeko turayikura ko yose. No kuvuga imbuto zose ibigore tuzimbura kuri ibi bigore. Izi mwumva zirimo ni zavuye kuko ikigabo arico cabirongoye. Hageze mu yimbura imbuto tuzozikura ngaha kuri ibi bigore. No kuvuga imbuto zirimo izi zose ni hybride izo bigizwe n'abavyeyi babiri. Ayi bita mu Gifaransa hybride simple. Ile hybride simple rero ni tuyimbuye ikija he tuyihereza abagwiza mbuto. Aha harabo buhinga n'ubu birashika ibi bigore mubona twise bigore bikazana imbuto ngore hakiri kare. Iki kitarazana imbuto muri ico gihe haraba ikibazo. Rero nk'abashakashatsi muri izabo twakoze ubwo buhinga tukabitera hantu karaba yuko bihuriranye. No kuvuga yuko kizogera kuzana imbuto ngore ikirasho kiri pre ko kizana imbuto ngabo. Ikigo c'ubushakashatsi izabo imbuto zacu zabari imbuto zimwe bumva bavuga imbuto zirobanuye. No kuvuga ntituca tuzigwizwa mu buryo butandukanye nabujyanye abarimi basanzwe bakoramo. Nk'inzuzi dukoresha inzuzi ziba zararobanuwe. Hariho ibindi bigo byo hanze biduha imbuto nkeyi hanyuma tukaca tuzigwiza no kumboga nuko. Ngiye kuvyamwa nk'amavoka, imicungwe, imyembe tugwiza duca mu matuta. Amatuta bimwe musanzwe bita amapepiniere. Ayo mapepiniere rero turafata nk'amavoka turafata bijya bibuto by'amavoka bisanzwe mu gihugu hagati hanyuma tukabitera tukabishira mu masashe amwe abora hanyuma tukaca tubishira mu pepiniere bikuze rero niho tuca durondera rero udushami mu Gifaransa bita batwita utugrefo tuvuye ku mavoka ajyanye ya kijambere tukaca tuja komekera kuri
ya bibuto biba biri muri ya pepiniere. Muri ico gihe rero ni igikorwa kitoroshe ariko kiguha umuvyaro w'ivoka rya kijambere. Ku muvyaro w'ivoka kirya co munsi kijejwe kugaburira gusa iryo voka. Tuzanya ko twakuye ku ivoka rya kijambere tukagashirako gakuze niko kaba gafise ubwene kamere bwa camwa twakura ko ari byo kwita genetique. Rero kuko ibyo bibonekera kuko niko kaba gafise amashurwe nayo urabona niho hari akamere kivoka mu mashurwe ari azana icamwa ari cyo twita fruit. No kuvuga rero kiya cyo munsi ndicoco no kugaburira gusa gikura injya mu ivu mugabo ivoka rya kijambere cariva kuri kajya kagize komekerewe. Ubwo bushakashatsi rero bufise akamaro kanini kuko uronka umuvyaro wifuza canke imbuto za kijambere zimbuka. Ubona ko n'isi itera yaga umuntu akarima hato akimbura vyinshi. Komekera rero akamaro kabyo nuko bwa mbere hoho urumva navuze kuzana agashami, ako gashami uraba agashami dukunda kuvuga kamaze nk'umwaka kabonetse. No kuvuga umwaka agashami kabonetse kajuye nk'uku kwezi kazogera komekera mu mwaka uza kaba kari mu kwama rero. No kuvuga ni hahandi rero cubona ko ivoka ryomekereye canke umucungwe womekereye canke indimu canke umwembe womekereye uca wama vuba. Ico ni cambere kurinda ingwara. Murabona dukoresha ibi bivoka bikwiragiye mu gihugu. No kuvuga bijya biba byaramaze kumenyera ako karere biba biteyemo. Rero biba birinda ingwara zaho hantu. Tuzanye rero tukaca twomekera kubera twamekereye ku kintu caho hantu no kuvuga kirarinda ingwara. Hama rero ikindi naco nuko kandi kamaro nuko uronka umuvyaro wa bwa bwoko bw'ivoka washaka. Ngiye mu mboga izi zo muri aka karere ka Afrika dufate irengarenga, intore ari ikigo kijejwe kurobanura cyo kwisi yose kirobanura imboga kiva aha kirafise mu bisanzwe kiri muri Philippines mugabo kirafise rero ibigo bito muri Afrika. Muri Afrika biri hatatu mugabo twebwe ikitwegereye ni kiri muri Tanzania yarusha. Ico rero nico kiturungikira tuto dukeyi kikaturungikira ubwoko bwinshi. Twebwe rero tukaheza tukaca turaba muri ubwo bwoko bwinshi baturungikiye tukaca tubanza tukagwiza imbuto kugira ngo rero turonke izo gutera kugira ko ivyigwa mu burere butandukanye. Nihajya rero muza mwumva bavuga bati ubu bwoko buba muri aka karere. Bumva baba baduhaye nk'ubwoko bushika 50 canke 100 hanyuma rero tukaca tugenda turabutera mu ntara zitandukanye tukaraba rero ingene ubugenda butanga umwimbo mwiza canke ugenda burinda ingwara mu karere kanaka. Niho rero tuca tuvuga duti burya rero ubu bwoko n'ubwimbo n'ubwo mu migwa n'ubwo mu kirimiro n'ubwo mu buyogoma gutyo. Nk'umurimyi murabona yo hajya bibikira imbuto z'imboga z'intore zirengarenga si byiza kubera umurimyi wenyene ntazi kuraba urubuto akura mu byara kura ku rubuto kuko ntazi kuraba ingwara ibigwaye n'ibitagwaye. Murabona ko hariho n'abahora bagenda mu isoko bakagura ugasanga bariko bagura intore ngo bagiye gukura ku imbuto. Ni hahandi usanga muri izo ntore ntazi umurima wavuyemo zabuyemo ingene wari umeze. Rero hariho rero uburyo umurima uzova mu imbuto, hariho uburyo bawufata gusumba ujyanye bazokuramo ibyo gushora canke gufungura. Ntibisa rero umva rero umuntu ayigwirije imbuto ariko kenshi araronka umwimbo mutonya bivuye canke imbuto kacigendera atituka. Karonoba hani nko ku bigori muzobona ibigori biteye urutete gwera ni wimbura urashobora gusanga byaracangacanganye. Ni hahandi ubwoko bucangacangana n'ubundi mu murima. Urumva byo byose utabizi ntushobora kuvuga ngo wibikira imbuto. Kuba turungikiye baraturungikira nk'utugrama dufate nk'amapiripiri baturungikira amagrama makeyi
ayo magaramu make baturungikiye ntituyaterera rimwe tuyacamwo habiri amwe tukayatera igice kimwe tukakitera ikindi tukakibika ni kuvuga ico duteye ni kugira ngo turonke imbuto zigwire kandi tuzitera ntitwegeranya oya nk'ubwoko bumwe turashobora kubutera ngaha ubundi tukabutwara mu kindi kigo ca izabu ubundi ahandi kugira ngo tubanze turonke imbuto aho rero tuzironse n'ahandi rero tuca tuzizana tukaca tugira ubushakashatsi amayese tugatera tukaraba rero muri bwa bwoko bwinshi n'ubuhe butanga umwimbo mwiza n'ubuhe butanga umwimbo ugereranye n'ubuhe burinda ingwara n'ubuhe burinda uruzuba byose bibyana n'iby'umushakashatsi hanyuma rero niho rero tuca tugaruka hahandi tugaca dusubira kuri za zindi twabika tugaca tuzigwiza rero mugabo ahanye tumaze gutora ubwoko twe tuvuga muri izabu duti ubu bwoko ni bwiza hariho ikigo ikigo kijejwe kugenzura ubwiza bw'imbuto arico bita ONSS tuca tuziha rero za mbuto naco kikagira ibindi vyigwa kikaraba ko ivyo twavuze ari ivyo kigaheza rero kikemeza ubwo bwoko kibwemeje rero kiba kiduhaye uruhusha bwo kuzigwiza kugira ngo abanyagihugu abarimyi bazoronke izo mbuto nuko rero kuvuga twebwe tuca tuzigwiza tukaca turonka zimwe zibanze tuzogurisha ko kubarimyi ngahanya natwebwe turazigwiziriza hari imbuto izabu uzoza wumva zitirirwa izabu ziba zavuye muri izabu iragira ubwoko ikabutora igafata ikagira amakuru wazima hagati y'ubwoko n'ubundi kugira ngo itore amavariyete mashasha ubwo izabu irabikora urabiye ku bigori urabiye bitituka ibigori byo byumva byo biravangavanga nayo tema ubwoko bubiri butandukanye buca buvangavanga n'ingoga bivuye no kugene amashurwe yabyo ameze muga kubiharage si cyane urumva rero uteye utakurikije ibyo imbuto zirobanuye uca wimbura umwimbu ugabanuka kubera byacangacanganye urumva ubwoko bwiza bwacangacanganye na bubi tufashe ku byamwa naho ugiye gutera rujya rubuto ugafata rujya rubuto ukarutera mfate nk'amavoka ko niyo ubutuko tugwiza cyane wateye ubwoko bwa hasi ikibuto kizovamwo uteye rujya rubuto ukarureka utagize imwe byo komekera ntuzoronka icamwa ca hasi turuboneka habanje guterateranya kwimyisha ivoka rimwe ribagimanye n'irindi kugira ngo urubuto ruboneke ni kuvuga rero hazovamwo urubuto rutandukanye na ryavoka ryakibyara kubera ni nkuko abantu urabona ko umwana ataba ari se completema canke nyina completema bitandukanye no gutera aho turonka ca kindi wateye nyene biba bisa ni nko ku igitoke bwa tutera umuvyaro w'igitoke birasa igitoke bose birasa naho wakuwe nico kimwe no kubijumba uteye muvyuka uzoronka ca kijumba wa muvyuka nyene mugabo kuri ibi bindi bibanza kuba hariho croisement ntibishoboka hariho ziva muri Philippines nuko cyo kigo ni kigo cisi yose urumva kiba naho twaba tubukora bw'imbuto bwo muri izabu turakeneye niza handi kugira ngo tugire ubwoko bwinshi hanyuma tububike ari bwinshi si kuvuga ngo musanzwe ibi bigo by'isi bishinzwe ubushakashatsi birahanahana imbuto kugira ngo tugereranye hariho rero n'imbuto tudashobora kwikorera nk'amashu anye muri Afrika iwacu nta mashu ashobora kuzana imbuto amashu cyangwa amakaroti cyangwa ibitunguru kugira ngo bizane imbuto bikenera ahantu hakanye cyane hajya hakanye cyane rero hako hakugira ngo bizane byifundike haciye hakanya cyane bica bibandanya biduga ntibiba bigikanya iyo muri ico gihe rero imbuto zica ziboneka urumva rero iwacu nta ubwo bukanye nta buhari kugira ngo amashu azane imbuto
ni intama zo mu bwoko bwitwa dorpere, ni intama duheruka kuronka twarose mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2022. Twadirose tuvuye mu gihugu cya Kenya, twari twadirose ari intama 30, izibyara 25 hamwe n'amasegura 5. Ni intama zaje mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo dushobore kunagura intama zo twari dusanzwe dufise icyo no kwita race locale. Izi ntama turiko turaraba turabona ko zashoboye kumenyera neza hano mu gihugu, mereye nk'aha zashikiye mu gihugu cyayizabu zarashoboye kwamenyera. Reka na mbere turavuga neza yuko tumenyera mu bice bitandukanye by'igihugu, kuko abagenda barazitwara bose badushimira ntahe bavuga yuko zamenyerewe iyo zagiye. Izi ntama rero zo mu bwoko bwa dorpere ni intama nk'uko mubibona, intama imwe ishobora gushikana ibiro 90. Utamwumva yuko zifite akarusho gakomeye cyane, kuko tugerageje kuraba ibyo mu Burundi twari dusanzwe dufise, ibyo dusanga ziri mu biro 20 na 30 na bingahe, ibyo zozo zishobora gushikana ibiro 90. Ni intama rero twavuga yuko zifasha cyane, basanze zishobora no kuzimenyera neza ngaha, ikana mbere no kurwaragurika zitagwaragurika. Uko zorowe ngaha rero, mu gatondo turagerageza tukaziha, imbere ko tuziha ibyatsi cyangwa imbere ko tuziturutsa, turaziha amagarama 200 ku ntama imwe y'icyuhiro concentre. Hanyuma zejeje kurya turaziturutsa mu mashyamba cyangwa tukazizanira ibyatsi ngaha. Zitashe kandi zishya zishika zisanga aho zirira, zishika zisanga ubundi bwatsi. Aha intama ivutse kugira tuyihe imfizi, tuyiha imfizi ari femere tuyiha imfizi maze gukwiza amezi 9 n'amezi 10 ko no dushobora kuyirekurira kugira ngo ishobore kwima. Iyo havutse umwagazi naho murabona yuko izi ntama ukuntu zimeze ngaha nta mirizo zifise, si ukuvuga yuko zivuka ata mirizo zifise, ahubwo zivutse akagazi kakivuka ku ndwi 2 turagaca umurizo. Umurizo ni uko nk'uko babitubwiye izaje ziva mu gihugu cya Kenya, mu murizo w'intama zo mu bwoko bwa dorpere zisanzwe zifise ikinure zibika mu murizo. Icyo kinure rero iyo duciye wa murizo ku ndwi 2, cya kinure kiraheza kigaca icari kuja mu murizo, kiraheza kigaca gisanzara, gaca kija mu mubiri wose. Ntitwari gufata isiguro yavukiye ngaha ngo abarere icyo dukoresha kwimya izindi ayandi mashasha yavukiye ngaha, kuko izo ziba zisangiye se. Muri uwo mwanya rero ibyo ntitwobikora, kuko nimwe duca bigarukana kandi amacugane, kandi ariyo izi ntama zaje ngaha mu gihugu cy'u Burundi kugira zize kurwanya amacugane yigaragaza mu gihugu. Ababa baje kugura amasiguru baje ngaha kugira isiguru bayitware kwina izindi z'iwabo bafise, turabizo mpanura kugira ngo nko mu gihe iyo siguru izoba yaravyaye izoba zaravutse kuri iyo siguru ntibaze bakoreshe iyo siguru, kandi nyamara yuko boca bagaruka ino kugira ngo tubarabire iyindi siguru ataco bivana niyo turi twabahaye, kugira dukomeze turwanya ya macugane. Ubushakashatsi mu bworozi tugerageza kugwiza guha abenegihugu imbuto zirobanuye mu bitungwa bitanga amata menshi, eka mbere zitanga n'inyama nyinshi kandi zirinda n'indwara. Ivyo vyose turabikorera ko kugira ngo ubworozi mu Burundi bubandanye butera imbere, na cane cane amata n'inyama.
ikindi naco tukora ngaha aye ni bijanye n'ubushakashatsi mu bwatsi burobanuye burimirwa ngaha nabwo tukaraba ubwatsi bwimbuka cyane kandi butanga akanovera kandi butanagwaragurika ibyo byose tubikorera ngaha byaba ibinyantete ibyo bita gramine canke byaba ibinyamikerera bita legumineze bitanga ndema mubiri haje umworozi haje akamenya kuko uyihaye urubingo gonyene ntuyihe ivyo inyamikerera ni nkuko ufata ibijumbu canke ibigori vyonyene ukavuga ku bugari utatuhaye duharage n'inka nico kimwe ibindi bikorwa ngaha turagira ubushakashatsi mu kugabura ibitungwa inyana zoga bimeze gute bimeze gute kugira ngo dushobore kwereka bene gihugu batwitura twogarura ibitungwa byacu gute mu mwanya mwabonye inyana nyinshi rero ni uburyo bwo kugwiza inyana icyo tukora babyita synchronisation des chaleurs mwabonye ko inyana nyinshi ziri mu rugero rumwe bituma ubworozi butwara neza inka zikurira rimwe amata agwira utanga amata menshi ari hamwe ikindi naco tucanga kumwe kuvura tutanga byose biba bingana kuko tuzi ko inka zingana bigenda guterera ubwo buryo inka zirindira rimwe turatanga imiti inka zikirindira rimwe hama twaca dushira ku rushinge mu kwimisha kugira ngo zizoce zibyarira igihe kimwe kandi igihe ushaka igihe haba ariho cyane ubwatsi bugwiriye bafite synchronisation chare turonka inyana nyinshi mwanya umwe amata caba menshi mwanya umwe ugasanga dushoye amata kwiye umwanya umwe bigatuma n'umworozi tuko turabyigisha mu bene gihugu kugira umworozi babishoboye kubikora nabo tubibigishije bakabikora bica biborohera kuronka amafaranga igihe kimwe kandi akwiye kandi ubworozi butwara neza iza wifatishijwe na leta ntihengeshanya gutanga imbuto zirobanuye cyane amapfizi amashuri abantu benshi baborozi biturira kino kigo cya Izabu Bujumbura muri direction generale bakasaba hama natwe bakatubaza amapfizi ageze ariho tukabwira tuti arahari ni mwandi bakandika tukaca tubatorera amapfizi canke nyene n'inka zivyara amashashi tukabaha ariko kandi bararaba aho yozi ko ziraja timbega zagiye hari yaturatse ko zagiyeyo intara zose tukagerageza kuzikwiza kugira ngo bose itunga ry'igihugu rikwire mu ntara zose z'igihugu kandi barashima batwara inka zose barashima yuko zitanga amata kandi zitanga n'umwimbo mwiza ntizigwaragurika cyane ariko cyane nk'ubwoko tuziha abantu bamenyeye korora kuko n'inka isaba byinshi iraguha kandi guha icyo wayihaye bazi kugabura bazi kuziza atazotinya kugura umuti wa 50 kuko nayo uyigurishije ubuye ziri mu 8,000,000 ko zavuye hanze ku buryo bwa leta natwe turagerageza kugira ngo tworoheze aborozi kugira baronke imbuto irobanuye y'amaraso y'ubwoko mubona hano iki kigo gikorana n'ikigo bita Senia naco kirimbura novuga ngo kirimbura imbuto ku nka kugira izo mbuto bamaze kuzironka baca bazitegura hama rero bakazigwiza mu gihugu cyose nukugira ikintu kugira ngo tugwanye macugane kandi nk'imfizi twabonye itanga amata menshi niyo tubaha baca baza bagatora amashuri ngaha tukajana muri ico kigo ca Senia cakira izo mbuto kugira ngo tutange mu gihugu cyose imbuto zirobanuye twabonye ko ari imbuto zizogwiza inka zizotanga amata menshi muri ico nagirugina yaco twatuzi yuko inka bense bashize ku rushinge twatuzi se wayo turageza rero kugira ngo inka ntihave yurira umukobwa wayo cyo gituma tuca turondera twavyese biranditse twafise igitabo vyanditswemwo kugira kuko nka turabigisha na bene gihugu ngene borora kuko inka yose yimye turandika nimero yayo hama iyo nka ivutse turashaka inimero
igeze kwima nayo tuba twamenye se wayo yariye umva amacuga ntashaka kuza muri kino kigo tuba dukeneye nk'abantu badufata mu mugongo bakatuzanira izi mubona ni nkenya ku gihugu cyose bakatuzanira izindi ayandi maraso nyene kugira ngo dutere tuje imbere abantu benshi baronke inka zivuye muri kino kigo na cyane cyane twazumvise yuko hariho n'umugambi abagwiza tunga bazoza mu Burundi kugira ngo bafashe leta kugwiza umwimbu nakamo twotera abo bagwiza tunga yuko bufata mu kigo ngicyo cyayizabo kuko gikora nka conyene ariko twabona yuko hariho nk'abandi aborozi bamaze gutera imbere twokorana kugira ngo dufashe kugwiza izo mbuto zishwire igihugu cyose yakirikare turafite ubworozi bw'ingurube zirobanuye umugambi wa leta nyene batuzaniye zivuye Buraya naho turabereka zigwira n'ingoga zikura n'ingoga ni nziza cyane koko turahimiriza aborozi ko boza baregera ikigo cyo kumenyekanisha ibyo dukora hano kuko twebwe aho tugeza ni ubushakashatsi hama abantu bari bituje icyo kigo twarashyizeho n'ikigo bita centre naisseur umuntu tukamuha ingurube hama nawe akazocaho abandi ariko tukamukurikirana kugira ngo badufashe kugwiza n'ingoga kuko n'umugambi yari kucubahiriza umukuru w'igihugu cyacu yashize imbere ubworozi bw'ingurube burahari ikindi naco tufise turafise ubushakashatsi ku ntama aho twaguze intama z'indundi igisozi kaba bafise ubwoko bwitwa Dorper zitanga inyama twe twacuzana amashuri rero intagari twaciye tuzana intagari kugira ngo turabe tuzikurikirane turabe ivyagwa vya mbere ngene bizomera ngene vyibuse kandi turamaze kubona yuko bitanguye gukura n'ingoga ariko kandi ntizigwara zimeze neza turamaze kuronka nk'intagari zifise urugero rwa mbere zimaze kuvuka kuri izo mfizi zikura neza kandi turamaze gutangura kuzitanga natwe kubaza bazirondera abanyamitahe rero ntibotinya ibikorwa byo gukora ni byinshi muri ico gisata c'uburimyi n'ubworozi ubwa mbere ho no bitahora bikorwa ikindi shaka binaho nuko nizi mbuto tuko turageza kuna bene igihugu bozimenye turagerageza gutera imirima mu bene igihugu itandukanye kugira ngo babone iyo hybride kumbure bazomene kwisaba yize bayibonye n'ingene imeze twaragiye rero mu ntara zitandukanye tugira turatera hybride ya izabo tugira turatera hama mu kwimbura tatubahamagara bene igihugu bakaza bakayiraba hama kumbure bazomenye tukabeka naho bazoyisaba kubagwiza mbo tugiye turaha ibintu byakorwa kera kubera uburyo urabona ko bisaba uburyo daboro nk'abakozi baja mu ngaha bakaraba ntagira ikintu kibatorokana bagenda barakura ko imisaka cyumvira wateye nk'amahegitare nk'ijana amahera bisaba ukaca wimbura ibira amajana 5 kuri hegitare ucuraba amafaranga watanze byose materiel izere envelope n'ibintu byose biba bikenewe yuko byose bikenera amahera niyo ntumubona rero atamwe n'igihugu canke mu keshe mu privé yo bikora atabibona mu inyungu muga nk'ubu tubaha hybride simple hybride igizwe n'abavyeyi babiri bakaja kwitora azo bari kigore kiri vigura kinini cyane kizorungurwa n'umuvyeyi wa gatatu no kuvuga kwisi igigore kiba kinini kishi n'imbuto zivuka ari nyinshi no kuvuga umugwiza mbuto ni yabironka azokwimbura ibigori byinshi kuri hegitare paporo yatwebwe kuri bitwege intambwe ya mbere kuronka hybride igizwe n'abavyeyi babiri amabano babikora bagwiza mbuto bakaba babishoboye no kuvuga aha mu Burundi dufise ikibazo cyuko abantu bashobora kugira imirima minini hanyuma nuko hari ikibazo mu Burundi cy'imirima itavomerwa muci kuko ikesha bikorwa muci ata abantu babarimo urabona nk'ibi nabiteye mu kwindwi umwe biteye mu kwindwi nta mirima ibihari yabene gihugu n'umugwiza mbuto biroroshe yuko bitera muci akaca vyimbura mu kwicenda isezo ibitanguye akaca bihereza bene gihugu obwira abashobora kuzana imitahe yabo yuko muri novuga nti muri chaîne de valeur y'igiharage hari opportunité nyinshi cyane yego nukuvuga nk'ivyo biharage bimaze kuboneka ku isoko ubu abamaze gutangwa kubihingura nkuba bakora amafu y'ubu yarimo ibiharage kandi n'isoko ikomeye cyane kubera cashiramo bakoresha bya biharage byuzurijwemo ivyunyu vya fer na zinc hanyuma hariho n'indi possibilité kuvuga hari ibiharage bavyita canning bean
ni ukuvuga ni ibiharage bishobora gushirwa mu makopo, murabona rya maboîte de conserve bijya biharage byo mu makopo, ni ukuvuga n'ivyo ushobora kuinvestisa muri iyo secteur, naho nyene umva ko zoba ari ingirakamaro cyane. Hanyuma nico ca exportation rero, yego bagira bashobora gufasha umwimbu ukaduga, mufise ko ubwoko bw'ibiharage two turaburonka bukunzwe no mu karere canke no hanze ya Afrika, ni ukuvuga aho no gushiramo inguvu amahera turonka umwimbu w'umusesekara, hanyuma dutangure kubisohora hanze. Ku banyamitahe no bahamagarira gushira umutahe mu kugwiza imbuto z'ibiraya, kuko gushika ku isaha turiko turaganira imbuto z'ibiraya ni ngorane, ntiturigera abantu barondera imbuto ni benshi, izabu iragwiza imbuto ikazihereza abandi bo kurundi rugero bakagwiza, noneho rukazoshika ku masertifiye, ico bita amasertifiye arimwa n'abene gihugu yabaye menshi, ariko ntiturigera n'umunsi n'umwe dukwiza imbuto zikwiye abarimyi. Turifuza rero yuko hoboneka abanyamitahe bazana amahera yabo, bazana imitahe yabo muri iki gisata cyo kugwiza imbuto, kugira ngo turabe yuko abene gihugu boshobora kuronka imbuto z'ibiraya atangorane, mbere nanone bikanafasha kugira ngo umwene gihugu wese aronke ico afungura, aronke n'ico ashira mu mufuko, biciye muko kurima bimwe by'umwihariko igiterwa c'ibiraya. Hama kandi nkahamagarira n'abanyamitahe, mu gihe hoboneka abanyamitahe bashira imitahe yabo ku giterwa c'ibiraya, twose duhamagara n'abandi banyamitahe bashira imitahe yabo mu guhingura noneho ibiraya, kuko akenshi iyo umwimbu baye munini harakenerwa ubundi buhinga bwo kubihingura kugira ngo uwo musesekara uhingurwe ntupfe ubusa. Kubera tuba tuzi ko hari ibyo bakeneye hanini by'amaraso mashasha, niho izabu mwizo nka yama ifise kenshi barahitamwe inka nziza cyane cyane z'amashuri, bakaza kuzikoresha mu kindi kigo c'ubushikiranganje mu byo bakunze kuvuga ko ari insemination artificielle, kenshi bavuga ko ari kwimisha ku rushinge. Aho rero niho abene gihugu mu burere bumwe baca baza barashobora, mu gihe ufise ishashi nziza ukavugana nabo mu bushikiranganje, bakaza bakaraba handi bakura ya mashuri afise imbuto nziza, bakaza kukwimishiriza ku rushinge, hama ugashobora kuvukisha inka imeze neza. Muri uno mwanya biriko birakwiragira mu zindi ntara nka zose, mugubwe kuraba ku nka dufise ubu, hamwe uvuga ati abene gihugu bose bashikirwe, tuba turiko turibeshe. Ubwo muco dukora ni kugira amaraso dusanze dufise ngaha tuyagumye, hama hagize umuntu ashobora kuyakenera ashobore kuronka aho yitura. Kandi rero mu ndinganizo z'ubushikiranganje, mu byo ubushikiranganje kandi buca budusaba, nuko twe iza bifise ibwirizwa kwama ivyo bikoko biri hafi, kugira bikenewe bashobora kuvyikorako. Aho navuze ku nka, ugiye kuraba muri no minsi hariho ingurube ziko zirakwiragira cyane, kandi ugiye kuraba nka zose zavuye muri iza buko nta ngurube turatunga zivuye hanze y'igihugu. Kandi ugiye kuraba muri no mwanya uburere bwinshi ingurube ziriko zirorogwa cyane, kandi aho uwazoroye kandi arashoboye kushika kwihangiro ryiwe, bica bimusahiriza no muri bya nivyo kuronka umwavu ashira muri rya tongo ryiwe. Hariho n'ibindi bikoko nk'impene, impene dore bakuzana nshasha bivanye n'ingwara yari yarigeze kuhaca, ubu tuko turaraba ko nazo zogwira, cyo kimwe n'intama bwabaye ubwa mbere tuzanye intama nshasha, nazo tuko turaraba ngene izo dufise tuzimisha ku zindi zisanzwe ziri ngaha, tubanze turabe ingene zigenza kugira hazagere ko abene gihugu baze bararonka amasugura aza kunabo gufasha kungura kanovera kizo batunze, mugabo zifise amaraso yiza zihasanzwe hamwe n'amaraso mashasha. Hamwe n'ibindi bikoko duhamagarirwa gukorerwako mu minsi za hazagezweho inkwavu, kandi mwamaze kumva ko inkwavu igihugu kiriko kirazishiramwo inguvu zikomeye, na twebwe iza bundi dusigaye inyuma.
hariho nkeya dufise zatangwa kuza ziraja mu borozi bariko baje imbere gusumba abandi kugira bene gihugu nabo bashobore kuzitora kwa borozi baba bari imbere y'abandi bakabaha ivyoshobora kubafasha ku migambi baba bafise mu gihe baba bashaka kuja hanini gukoresha ibiba byavuye mu bushakashatsi kugira nabo bashobore kwiteza imbere kuko hariho vyinshi mu gihe ubigiyemwo ufise umuhamagaro kandi ufise n'uburyo urashobora nawe kwiteza imbere hama ugashobora guteza imbere igihugu hamwe n'isi yose. Kamono tera abarimyi bwa mbere ho nuko kwanza bijukira ubwo bwoko bushasha ubwo bwoko novuga nti bwa kijambere kubera bo butuma baronka umwimbu usumbirije wo bahora baronka aho rero gacha bashobora kuronka umusesekara karonka ivyo bafungura n'ivyo bashora bagashobora kwikenura nukuvuga abarimyi bashobora kwadopta ubwo bwoko bw'ibiharage mugabo hari igihe twumva yuko amasemence certifié imbuto novuga nti utera rimwe ugaca uronka ivyo gufungura kenshi bavuga yuko bataronka izo mbuto rero aho ca dutera kamo ca dutera tuduga rero tuduga tugana muri gushika muri izabu ca duhera ku bagwiza mbuto abagwiza mbuto nabo nyene bagira inguvu izo mbuto ziboneke twebwe novuga ko muri izabu turavye imbuto novuga nti duproduiza biravye neza uga project imbere uga project ibiharuro no kuri izo mbuto yabazishika hariya nyene kuri mayo ya nyuma zoba zikwiye rero mugabo haya amafuita ashobora kuba ahaba imbere yuko ashikira izo mbuto zishikira abarimyi rero aho twosaba abagwiza mbuto ko bokora akazi kabo ko bitegerezwa bagwiza izo mbuto bakuye muri izabu hama zibandanye muri chaîne uko vyategeza kugenda dufate nk'ubu uravye nk'ibigori abantu baja kurangura ifu y'ibigori hanze urabona ko ari benshi nkogira rero mutakashira akagira ibigo akagira ihingura z'ifu y'ibigori nibaza ko bari inyungu ku gihugu kandi hariho ico no kwita matière première yo yironka ko urabona abantu bayajukiye kuri ibigo ni byinshi hajya n'ibijumbo dufise biravamwo barabihinguramwe ibintu byinshi nko kuraba nko mu gisata c'imbuto hariho ibitegwa bimwe bimwe ubona ko abafite imitahe bavyinjiyemwo bashaka gusahiriza mu kugwiza imbuto zibanze zivuye muri iza kugira zibe nyinshi nta mabene gihugu bagashobora kuzironka hama naho nyene ugiye kuraba kwihindagurika gibihe hariho n'ubundi buhinga abanyamitahe bagiyemwo boshobora gutuma n'umwimbu ushobora kuduga harimo nko kurimira mu masere ibintu vy'imboga ya matomate canke n'izindi mboga zitandukanye hama hakabamwo no gushira imitahe muvyo no kwita mu nyubakwa zo kubika ibivuye mu burimyi kugira bishobore nko tukabika nk'ukwezi cyane cyane dufatiye kuri vya bitegwa bigoye kukubwe kuraba mu Burundi nibike tumaze gukora bisigura ko kuri bike tuba tumaze gukora bice bituma nk'abantu bafite imitahe bashobora kubishiramwo imitahe yabo hama bakaraba akunguko bakuramwo hama n'igihugu naco kaba kiriko kiratera imbere nico gituma rero ugiye kuraba kw'imbonoka zoza twahawe kandi turiko turakora ko y'umwaka wa 2040 n'umwaka wa 2060 biraboneka neza hamwe twese dukoreye hamwe hama abanyamitahe bavyiyumvamwo kandi bazi ico bariko bararondera bagakorana nubwo ati nk'ama service y'ubushikiranganje butandukanye harimo n'ay'iwacu hama bakaraba nibi bavyavuye mu bushakashatsi kwitegwa bimwe bimwe biboneka ko hari ico ushizemwo umutahe ushobora kunguka biraboneka neza ko tuzoshikayo
kandi tuzoshika dufise Uburundi bufise yindi sura kugira ngo naho tugeze ubu biraboneka neza ko ikizere kiri kuko aho guhera hariho kuko nyimba ari ubwo bushakashatsi ibyo ubushakashatsi bwashitse ko biba mu Burundi birahari hama ari aho cino uvuga ati uburere bwo gukoreramwo canke amatongo yo gukoreramwo ariho hamare nizo nyubakwa ari izo nkizo gufasha mu kubika nk'ibyo vyamwa canke ibindi bitegwa umva ko zikenewe ko zubakwa kuvuga ari umunyamitoka kazishiramwe urumva ko bikenewe hama harimwo na bimwe byo kugwiza umwimbu uciye mwibi byo gukoresha amazi neza nabyo nyene ukabishiramo hagiyemwe ubwenge ku buryo bwuko aho bishize umwimbu uzoduga umva ko naho nyene harimwo bati abashaka gushaka umitaye bo bishiramo tutibagiye kandi ko sanzwe ndi mu by'uburimyi ikintu bakunze kwita mécanisation ibi byo gushaka kuronka nyimbara amatracteur canke ibindi bikoresho biza gufasha mu burimyi twe biracari bike naho dusanzwe dufise uburere bumwe ubona ko amatracteur yokora neza biraboneka neza hamwe abanyamitahe bashoboye kuvuga ati baje mu ivyo yihama bagakora n'ubushikiranganje butandukanye kugira bashobore kubaha intumbero imeze neza biraboneka neza ko iyo vision mbona kazoyishikira umuntu wese yagize icyo aterera abona ko icyo yaterereye kigize cyo kumumarira.